kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro c'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Ikiganiro gitangurira ku rusengero. Abantu bahagaze iruhande y'urusengero baramukanya bayaga kandi banezerewe cyane. Banezereje nuko hari benshi bihanye ibyaha byabo mu gikorane giheruka. Amahoro Karorero. Amahoro, uri Marita sivyo? Ndanezerewe kukubona. Ubu rero ndafise musazanje mushasha. Hewe mbega icyo nakoze wakimenye gute? Nari kumwe na nyokuru ejo mwijoro kuri rya hema. Twaranezerewe cyane tukubonye ugira intambuko nziza yo guhereza ubuzima bwawe Yesu. Ndazi yuko nyokuru yajanye ivyizigiro byo kukubona gaho uyu munsi. Ndacariko ndagerageza kubimenyera. Bijya ntacyo nari bwakore mu buzima bwanje. Ariko icyo nokubwira nuko ejo igihe pasitori yariko aravuga ivyerekeye ngo Yesu aradodora ku rugi rw'umutima wanje, naciye numva ubenga aradodoye nyene ku mutima wanje. Ndacibuka umunsi n'isaha nakiriye ko Yesu. Uwo n'umunsi udasanzwe. Uriya hari. Nyoku. Turi hano. Karorero. Ndanezere kubabona mwese. Uyu n'umuhungu wa muramwanje. Yahereje ubuzima bwiwe Yesu ejo mwijoro. Kaze mwese. Twinjire hakiri kare kugira ngo turonke aho twicara. Ubaye ubwa mbere mbona abantu buzuye nk'uko. Kaze mwese dutangure. Tuyitangura ikoraniro ryacu ry'umunsi. Nagira nsaba abakristo bashasha bose bahaguruke. Mumfashe dushimira Imana kuvyo yakoze byose muri iyi minsi iheze. Hanyuma twakirane twese mu mubiri wa Kristo uyu munsi. Nyoko ihema bazorimanura ryari? Sindabizi. Narumvise yuko barindiriye ko imodoka igaruka inyuma y'iminsi ibiri. Nivyukuri yuko rirya hema ari rinini kurusha urusengero rwo kubibenga. Ukuntu urusengero rwuzuye none nta kuntu tokorera hajya mw'ihema. Marita, waciye ubwenge. Zobiganirira pastor. Nagira ngo bimwe byose vy'ibikorane by'ubutumwa byaraheze. Haguma havuga ivy'Imana n'ivy'amasengesho gusa. None nivyo wahagarara. Minani, ahubwo iracyari intango. Hari abantu benshi bakiriye Yesu nk'umukiza wabo. Ibintu byinshi bigiye guhinduka muri Gwinyoni. Abantu batanguye kunyiba imboga zanje n'ibindi vyeze murima wanje. Ngira ngo ishengero ryanyu hari ico gyokora bagahinduka. Yozefu, kubera iki ishengero ariyo ryokurabira umurima. Niyumvira yuko dufise igikorwa cyo gufasha abashonje. Kandi rero tugiye kugira ingorane nyinshi, ingenzi zokena, abashonje nabo bongerekana. Kubera ko Imana itogaburira abo bantu. Nkuko basokuruza bahaye umugisha papa wanje n'umuryango wiwe. Tukama dufise inzira zirenzeko. Kandi papa wanje no bari umutware si baba Kristo. Imana iragaburira abantu bayo mina. Nishobora byose kandi ikora ikurikije integuro yayo. Integuro yayo niyo yashize papa wawe ahantu heza. Ibyo turabisoma mu Bikolosayi igice cya 1:16. Havuga ngo kuko muri we ariho byose byaremewe. Ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icyubahiro, urubwami, urubukuru, urububasha, byose byaremwe nawe. Biremegwa kuba ivyiwe. Naho wewe canke papa wawe mutovyemera canke naho mutobitahura,
imana niyo iganza byose mu buzima bwanyu, byose biri mu nteguro yayo. nyoko eraba uwundi murongo nk'uwo muri Matayo igice ca 5 ku murongo wa 45 havuga ngo kugira ngo mube abana ba so wo mw'ijuru, kuko atuma izuba ryiwe rirasira ababi n'abeza, abagororotsi n'abagabitanye. Marita, uwo ni data uriko uravuga. Minani, reka gufatira ku byo Marita avuze. Minani, ibyo si byo Marita ariko aravuga. Wavuze yuko basogokuruza aribo bahaye umugisha umuryango wawe. Imana ishobora byose. Nayo ngaha mu ijambo ryayo iravuga mu bwenge yuko ariyo ifise ububasha kuri byose. Ivyo sinkeneye kuvyumva. Ndagiye, tugende yose. Atari ubunyene Mina. Ibi ni ibintu vy'ingirakamaro. Ndagomba kumva ivyo nyoko uravuga. Nawe turasubira hanyuma. Nyoko, kubera iki hakenewe ihinduka? Jewe sinkunda ibihinduka. Reka singomba kwibwa inyoni hahinduka, hohinduka. Twese nuko umunyana. Nta ukunda ibihinduka. Ariko mu gihe Imana ari ifise ubuzima bwacu mu kiganza, ntitukwiye gutinya ikintu na kimwe. Mu cete candikiwe Abaroma igice c'8 umurongo wa 28 havuga ngo turazi ko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, abahamagaye nk'uko yabigabiye. Ni kw'ishure abana bafise urukino rw'umupira w'amaguru. Nyokuru n'abana bariko bararorera. Yozefu niwe aherutse kugenwa nk'umukuru w'umugwi w'ishure. Binjije turumva benshi bavuze urwamo rw'umunezero. Uwo mugwi wa Yozefu watsinzwe 1-0. Ifirimbi iravuga kugira ngo baruhuke gatoya. Ushishikare Yoze, haraho wohava utsima. Yoze utori intege abo mu mugwi wawe bakinana ubuhizi. Mugabo niyumvira ko wakumviriza Minani. Urazi ko amenyereye ibyo gufasha imigwi y'abakinyi. Sawa nyoko. Cyo ko ndagerageza kuvuga nuko turi umugwi. Abakinyi bafata ibibanza byabo neza. Bakine bakoresheje ububangutsi. Babe maso mu guhanahana umupira. Bagerageze gusugereza igori kugira ngo bashobore kwinjiza. Ariko bibuka inyuma nibate honyene, baze bariruka basubirayo kenshi. Indira gato ya Mina. Urabona muri uyu mugwi mfise bashasha benshi, kandi bamwe muri bo basa nabiga gukina. Ntibigoye. Igikuru nuko umukinyi wese yomenya ico ategerezwa gukora. Akamenya n'ico abagenzi biwe bariko barakora mu bibanza byabo. Kuno muri uyu mugwi bakina neza. None two batsinda gute? Bajya rero bazi ubuhinga bwinshi bwo gukina. Urabona ko bakina batiyagura cyane. Hajya barindiriye yuko abakinyi banyu bo kwiruka baca imbere ari benshi. Kugira bace bagerageza kwirukana umupira cyane, baja kwinjiza n'ubukerebutsi bwinshi. Nico gituma dutegerezwa kuza turiruka gukingira inyuma. Kandi nico gituma abakinyi banyu baza barusha cyane. Ni cyiza kubakoranya ukavugana nabo gatoya. Munyaruke tuvugane gatoya imbere ko musubira mu kibuga gutangura igice cya kabiri. Igice cya kabiri c'urukino catanguye. Kiriko kirabandanya. Umugwi wa Yozefu nawe utsinjije, nta bisindo basubiye kwinjizwa. Twumva Minani na Yozefu baganira. Urabona rero byafashije. Ndagira ngo kino umupira biroroshe. Ndacafise byinshi byo kwigishwa. Nivyo, kandi twese tuguma dufise byinshi byo kwigishwa. Ngira ngo mwarabonye ibyatumye umugwi wanyu udatsinda. Narabibonye, ivyo Minani avuga ni ivy'ukuri. Ego. Igikuru nuko abakinyi bo mu kibuga bumva ko barumye. Umukinyi wese agafata ikibanza ciwe neza. Ikindi nukwihweza ingene uwundi mugwi uri kurakina kugira ngo mubone ko mwobakina. Urazigamina. Nibaza ko ari wowe umuhanuzi wa pastor. Mu gikorane giheruka hari benshi bihanye. Bakeneye guhabwa inyigisho zikwiye kubafasha kumva ko bari umwe. Bari mu mugwi umwe
witwa ishengero. umuntu wese mu ishengero akwiye kumenya ikibanza ciwe n'ic'abandi nk'uko biba ku bakinyi. hanyuma kumbura abantu babaye benshi cane ntihakwiye kuba umugwi umwe gusa. Mina, ikintangaza n'ukuntu uciye ubwenge. urakoze nyoko. Uravye ishengero rivugwa mu isezerano risha, iryo shengero ryakura n'ingoga kandi ryarimo ingorane. Mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa turasoma yuko ishengero ryakora n'ingoga ryaguma ryunguka bizera ku munsi. umunsi umwe haduka imitongano hagati y'abakristo b'abagiriki n'abaheburayo. Ntimubona abapfakazi bacu ntibitaho neza. Abapfakazi bamwe b'abaheburayo bahabwa byinshi harimo akarenganyo. Uko siko twebwe abaheburayo tubibona. Abapfakazi bacu bakora cyane nico gituma bahabwa byinshi. Mbona umenga tuzoguma duharira kuri ivyo bintu urudaca. Reka tubishire intumwa zatoranije na Yesu yaje zodufasha. Tumaze amasaha menshi duharira kuri ibi bintu tidushobora kumvikana. Ntibihimbara Imana kubona tuguma tuniganira mu byo duhabwa. None nimwe dufasha gutora inyishu. Kandi rero ntibubaye ubwa mbere banzanira indyane benizi. Ubu rero ico ngiye gukora koranya abakristo bose. Hanyuma murongogwe n'Imana ndazi ko muza kubitorera umuti. None kuko utagomba kwija mu wenyene. Ntugomba kwitaho ingorane z'abakristo b'abagiriki canke z'abaheburayo. Oya. Iyo siyo ngorane. Ingorane nuko izo ntambara mwaba mutuzanira imisi yose zidutwara umwanya wacu wose twategerezwa kumara dusenga twigisha ijambo ry'Imana kandi ari byo Yesu yaduhamagariye. Murangurangiriza rero abakristo bose ku muhingamo tuvugane. Turavyemeye. Turakwiteze ku muhingamo. Uyu munsi bongeye kunzanira indyane zo gutorera umuti. Ivyo ntibishobora kubandanya gutyo. Bakristo bene data, mutegerezwa kumenya yuko imitungano mutuzanira idutwara umwanya uruto tumara twigisha ijambo ry'Imana. None umuti wawe nuwuhe? Uyu munsi nabahamagaye kugira ngo ndababwire yuko ntashobora kubaha inyishu y'ingorane zanyu. Intumwa zatoranijwe na Yesu zose ziremeza yuko uburyo bwonyene buriho bwo gutora inyishu ari uko mwebwe nyene ubwanyu mwotora umuti kuri izo ngorane zanyu. Ivyo ntibishoboka. Nabona twe turabaheburayo nabo n'abagiriki. Ivyo ntibishoboka, twe turabaheburayo n'abagiriki. Mwibuka amajambo Paulo yabwiye abanyefeso ngo mwamana ukwicisha bugufi, ubugwaneza no kwihangana, mwerekana urukundo mu kwikorerana imitwaro, mugerageze kugumana ubumwe bwamye buranga abizera buva kuri mpwemu yera. Ugomba tugira iki? Ngomba ko mwebwe abizera musenga Imana hanyuma muheze mutora abantu ndwi muri mwebwe, abagabo ndwi bazwi neza barangwa na mpwemu yera n'ubwitonzi. Muce mubashinga gutunganya indyane zo hagati yanyu. Ivyo byoshobora gukora. N'ibiburi twogerageza. Umengo bisa nuko hari mu bwenge natwe tuzofata umwanya wose mu gikorwa cyo gusenga no kwigisha ijambo ry'Imana. Tuzosaba Imana idufashe kubona abo bantu tuzohitamwa baribo. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashigirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, ijwi rya nyokuru Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hari ico ugomba kubaza canke gutunganira twandikire
Transworld Radio Burundi, agasanduku ka posita 1140 Bujumbura. Itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.